Bamwe mu banyaruro bo mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega n'abagwayi bose bo mu bitaro mpuzantara vya Gitega kuri wa 12/0 mwaka 2022 baragarukiwe ko n'abadandaza bo mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kubipfuriza umwaka mushasha mwiza w'2022. Umukuru w'abadandaza mu ntara ya Gitega Ngendakumana Patrice amenyesha ko abadandaza bo mu ntara ya Gitega bashize hamwe uburyo kugira bashigikire abo bari muri ivyo bihe bitoroshe mu kwerekana umutima w'urukundo babafitiye. Imisi heze harabaye isanganya aho bene wacu basanzwe bafungiwe ngaha mu gasho haba hadutse umuriro hamaze kwaduka umuriro rero ibintu byinshi byarahiye barabona kimwe bashaka kugira ngo bifashe nkuko n'abadandaza bavuze ati nabonye twege tugire umutima mwiza w'urukundo ico gituma rero no munsi twaje ngaha kugira ngo duterere natwe kugira ngo abo bantu turabico urongo nk'ibyo bashaka kugira ngo bafunguriremwo bivanye nuko nabandi bantu bagenzacu nabo nyene mu miryango itandukanye bagiye barafasha nico gituma rero twaje twintumbero yuko badaraza tw'Igitega tukagira akigo tukafasha. Ico gikorwa c'urukundo bakaba bakibandanirije mu bitaro mpuzantara vya Gitega aho abagwayi bose bari mu bitaro baronkejwe agasukari n'isabune zo kumesa. Twashe kuja ku bitaro bahaye abantu bose bagwariye mu bitaro kugira ngo tubipfurize umwaka mushasha na Noel kugira ngo nk'abasanzwe bari n'imigoro make baronka agasukari baronke n'utundi dukoresha nk'agasabuni n'utundi dushaka kugira ngo twankenerwa bakoresha. Kw'izina ry'ubuyobozi bw'ibitaro mpuzantara vya Gitega muganga Frederic Faustin Irambona icegera c'uburongoye ivyo bitaro yarakengurutse iyo mfashanyo. Murabona ko bagaruke ku barwayi bose bagwariye mu bino bitaro ni ikintu ciza cyane. Mwabonye hariho abandi bantaho nikora baba bategeka bagarukirako rero agakemanyi babazaniye n'ukuri turashimye ko babona ko by'ukuri byakozwe n'abantu bafise urukundo bafise umutima kuvy'Imana yabahaye bakwiye ko ibitari bike by'ukuri uburyo bashe gukuraba abagwayi bose. N'ukuri rero twagira tubashimire dushimira komite yiyumvira ihowa nk'iki kandi tusaba ko n'abandi barundi bafise umutima nk'uyu boza barawerekana kugira iki gihe tuba duhejeje umwaka kunezererwana n'abandi. Ni intumbero nziza rero dushimye cyane nk'ubuyobozi bw'ibitaro mpuzantara vya Gitega. Kandi arashimira iyo komite y'abadandaza yiyumviriye ico gikorwa ciza cyo gushigikira abari mu bibazo bitandukanye. N'ubwa mbere tubonye baje kwa bino bitaro kuva bashizweho n'ukuri turabona ko hari ibintu byinshi tukuma tubona bakora rero niki n'igikorwa ciza cyane cy'umutima hama aho bakuye Imana ibongerereze bagume bagira imigambi myinshi bateze imbere ino ntara yacu ya Gitega capitale politique. Mwanabonye ko turi no mu rugamba rwo kuhinyanyura bino bitaro be bishasha twagira dufatira n'akaryo ko kubandanya tubajya kara ndazi ko abaturongoye babariya kara nukuri turifuza ko nihagira abakomishwashwa mu bayobozi bino bitaro muze murabe natwe aho mwokora aho mushoboye kandi tuzokenguruka kugira by'ukuri ino bitaro bibe ibitaro vyiza bishoboye muri capitale politique shasha dufise. Ubuyobozi bw'ibohero rikuru ryo mu ntara ya Gitega nabwo nyene bwarakengurutse iyo mfashanyo kuko ubu abanyaruro batari bake bagiye kuronka ivyo bazo barafunguriramwo. Inyuma yaho hari abadandaza batatu baheruka guhisha ibidandazwa vyabo kuwa 20 Myandagaro umwaka uheze bigasha bigatokombera vyose. Iyo komite iri kumwe n'abadandaza bose bo mu ntara ya Gitega baheruka kubagarukirako. Patrice Ngendakumana akabahamagarira abadandaza kwijukira amashira hamwe y'ubwishingizi mu ntumbero gukingira ibidandazwa vyabo. No mu misi heze hari bene wacu babadandaza bahishije ibintu bari badandaza nka batatu twageje nabo nyine turabafata mu mugongo twerekana umutima w'urukundo. Turavye ibintu bahombeye n'ibintu bibabaje cyane gose turabahimiza kugira ngo barabe ukuntu nyine boza bagira ibintu bya assurance kandi kuko nivyo byiza iyo umuntu gize agisidari kiri muri assurance bigatuma udashobora kugira ngo uhombe akagirira.